gihugu c'Uburundi nta bashomeri bahari, hari ibinebwe gusa. Ni muri ayo majambo umukuru w'igihugu yakoresheje mu kugereranya abatagira akazi mu Burundi. Ku bwa Evariste Ndayishimiye, abashomeri baba mu bihugu vya Buraya. Hari mu kiganiro yagiranye n'urwaruka cabereye mu gisagara ca Bujumbura, ikiganiro citiriwe Inkerebutsi Day. Nta muntu n'umwe ashobora gushoma. Je n'ubu ntaho ntara mu rushinge. Aha mu Burundi aha. I Buraya kabisa abashomeri bariho. Ndababona kandi nkavyemeza. Muga muri Burundi ubu nta mushomeri n'umwe ariho, hari ibinebwe. Mw'ishirahamwe Parsem ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo, suko babibona. Ku bwa Faustin Ndikumana arirongoye, leta yategerezwa gutunganya neza ibijanye n'inyigisho mu mashure hamwe no gutunganya neza igisata c'ubutunzi kugira yizere ko abashomeri bogabanuka. N'iduga ry'ibiciro ku rugero budasanzwe. Ikindi kiza ca kabiri mu by'ubutunzi ni ubushomeri bwimonogoje mu gihugu. Ubugira gatatu ni umwimbu utari kuriyongera. Impamvu cane uravye z'ivyo by'ubushomeri cane ku bushomeri niki turiko turabirabo. Ubwa mbere turavye nko mu bisagara, ikintu ca mbere tubona ibintu bijanye na niveau de formation, ubumenyi buhinga abana baheje amashuri baba bafise. Ivyindero vyarasubiye inyuma hasi cane ku buryo leta ibanaje vyirengagiza igihugu c'u Burundi sinzi yo kizoja. Ukabona abana ama university mu gasanga bazi ngo baheje ama diplome naho shwi. Bakaza kwishiramo ngo bazokora ubuzi bukomeye, bakiyumvira ngo buriya barabukengereye nubwo bukomeye atabwo bashobora kujamo. Turavyibonera. None ico kintu leta irabona neza iyo kiriko kiratujana. Turi mu gihe leta yonyene idashobora guha akazi mu bice bimwe usanga abantu bakenewe. Abarimu bakenewe leta nishobora kubaha akazi bose. Genda muri budget. Ico si kibazo. Waja mu ntuze naho mu ico tukwita mu miliyeri ruguru hagati mu gihugu. Uwo mwuga abantu bose tangwa bango barafise ngo guhenda abantu bitango n'uburimyi n'ubworozi. Mugabo ugiye matongo n'ibiki ruguru honyene benshi nyimba ari kurima canke guteragira ni henshi batarenze indwi zibiri gukora ico kintu. Uteye mu kwa mbere mu kwa kabiri ukaburingira umwimbo mu kwezi kwa gatandatu w'ibiharage gusa canke iki, ayo mezi atanu tubwire uwo muntu aca yakora iki? N'umurimyi leta nitubarire. Ndumva arindire wa mwimbo aguma asuma kuwa mbere uwo muntu adasuma adahembwa ku kwezi. Uwo muntu asuma adahembwa ku kwezi acagira iki? Ategeza kubandanya afungurira abantu, ategeza kubigisha kuri ivyo kwishuri. Abagwaye ekipima yo mu nzu hari usanga ariko barakotiza muri ibi nabiriya bariko barabaka basubira. None bica bigenda gute? Uwo n'abarundi mushomera umuntu amara umuntu mu mwaka ashobora kwiyokipa neza ubwo buri bintu usanga bumumajije ukwezi kumwe amezi 11 wose umushomeri. Kubw'uwo arongoye ishirahamwe Parsem, leta yategerezwa gushiraho politiki ijanye no gutanga akazi hako ihunga ivyo yategerezwa gukorera abanyagihugu.